mwabonye ko by'ukuri agahembo ni gatoya kuko usanga nk'umuntu yakoreye igihugu tuwe nk'imyaka nka 20-30 ugasanga ahembwa nk'ibihumbi tuvuge bitagera no kuri 50 kumbure bivuye umushahara yarafise murabona nagahembo gatoya kumbure bica bigorana ko kabeshaho umuntu nibaza ko rero umukuru w'igihugu naho yafatiye aho tubigejeje mwishira hamwe inesese gushira mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igihugu tuguma twitegura kuko niba mwagumye mubikurikirana hari kwigenekerezo rya mbere ry'uku kwezi nyene kwa kabiri turimwo niho nyene icubahiro umushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi yarongoye ibikorwa vy'umugwi w'abahinga ujejwe kwerekana ingene bizogenda hanyuma ico gihe ivyabonetse nuko ivyigwa biriko birahera twebwe tweza kuzokorera kuko uwo mugwi wejeje kuvyiga ukabidushikiriza twebwe tuzoca tubishira mu ngiro muri inesese navuze abo dusanzwe dutunganyiriza hanyuma abo iyo ngingo iraba ubwa mbere nkuko abahinga bavyize ni bamwe bakoreye leta bamwe bahembwa ku mahera ava mu kigega ca leta kuri budget ya leta nkuko tubivuga ibitigira vyerekanye yuko mu mwaka wa mbere nikuba dufashe ku bihumbi 2020 n'ibihumbi 2021 n'abanywanyi 435 hanyuma umwaka uzokurikira 2021-2072 n'amajana 893 hanyuma dufashe 2022-2023 n'igihumbi n'amajana 490 ivyo ni biharuro uwo mugwi w'abahinga wakoze ivyigwa washize ahabona